none nk'umuntu yatraumatije umuntu kubeshera umuntu gushika naho wemeza yuko uvuze ngo mumenye ko ico ari icaha muzikorera ku munsi w'amateka kurya ivy'igihugu gusa ataco ukimariye. Okay, iyi ni Burundi News TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu, turasubiye kwa mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo ry'icumi gitugutu umwaka w'2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndagukengurukire cyane wahejeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu butegetsi bwa Gitega. Inzira ikwirasha ni mu nyuma zuko hatahurwa umugambi mushasha wo kugandagura umukuru w'igihugu ataraheze ikiringo ciwe mu mwaka w'2026. Kuri ubu noneho ibintu vyakomeye cyane ngo umutego umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje gutegwa n'abategetsi bamwegereye ntarabasha kuwusimba. Biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba ku butegetsi bwa Gitega dushikira va mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho wahora ari umushikiranganje wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni yarapfungiwe. Uburongozi bw'ibohero rya Gitega burahejeje gutangaza ko mw'ijoro ryaheze hagabwa igitero n'akarwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bafise inkoho zitavuga, habayeho gutana mu mitwe n'abacungerera iryo bohero vy'akanya gato. Ibohero rica risaba umusada muri eta majoro, hama mu nyuma zuko wo wahora ari igihangaje mu gihugu cacu c'u Burundi yerekanya akababaro kiwe ko vyari kwarakorerwa n'ubutegetsi ariko ntibihabwa agaciro. Biraboneka ko ibintu bishobora kuba bibi ku butegetsi bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uburongozi bw'ibohero rya Gitega buciye busohora itangazo ririmwo ibiki, ivyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka gatondo ari amakuru ajanye n'uko leta ya Gitega yo ibandanya umugambi wayo wo guca umutwe imigambwe itavuga rumwe nayo. Muri aka gatondo havyutse havugwa inkuru iteye ubwoba y'uyundi mukuru w'umugambwe nawe ahejeje kwinjizwa ibohero rya Mpimba. Uwo murongozi ninde, arongoye uhe mugambwe? Biraboneka ko hashobora guca haduka imigumuko irya nino mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ayo makuru nayo turaza kuyabashitsa ko idonido. Mu ntara ya Bubanza naho hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira y'umwige bakiri muto yapfuye nyuma yo gufatwa ku nguvu. Uyo muhisi ninde, igipolisi kibivuga kwiki? Vyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka kanya ku njyane zikomeye cyane zavyutse hagati y'uramutswa amabanga y'ukurongora umugambwe uri ku butegetsi Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Abo bompi hari ivyo batari ko bumvikana ko mu mitegekere y'igihugu. Ivyo kandi birashobora kugira inkurikizi zikomeye cyane na cyane ko ngo vyibonekeza ko umwe afise abari ku ruhande rwiwe muri service de renseignement z'igihugu. Ibintu birashobora gukomera cyane mw'aya makuru yacu, kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Turaza no gushikira ko yavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kwa wicu usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'akakana. Sangwa kazi inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Iyi ni Burundi News TV, kaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho murukwi wabamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza, hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Turi kwigenekerezo ry'icumi gitugutu umwaka w'2023, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Twababwiye amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku gihangange General Guillaume Bunyoni
mu nyuma z'uko arengutswa mu butungane bugira kabiri ivyaha vyiwe bigaca vyongerezwa. Ibohero rya Gitega rirahejeje gusohora itangazo riteye ubwoba. Ayo makuru ntahumuriza ubutegetsi bwa nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibintu birakomeye cane, twabwiye ko kandi tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane ku nkuru ihejeje kudushikira mwaka gatondo ko leta ya Gitega ihejeje guca umutwundi mugambwe. Umurongozi w'uwo mugambwe ahejeje kwinjizwa ibohero mu mpimba. Biruko kandi mu nyuma zo kwara amakuru akomeye cane, twabwiye ko tuza kubashitsa ko ajanye n'indyane zavyutse hagati y'uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Izo ndyane no kutarabana ryiza hagati mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi zinjiwemo nabo muri service de renseignement. Ibintu birashobora kubandanya kuba bibi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biruko mu nyuma zo kwara andi makuru akomeye cane, twabwiye tuza kubashitsa ko y'umwigema akiri muto yapfuye nyuma yo gufatwa ku nguvu. Eka imbere yuko tubashitsa ko ayo makuru yose idonido, eka imbere yuko tuyabashitsa ko idonido, tuyatangurire ku ngingo hejeje gufatwa na buramatari w'intara ya Cibitoke yo kwimura vyihuta imiryango irenga 450. Iyo ngingo ikaba ifashwe mu nyuma z'uko abagwaye 206 bakorera aribo bamaze kumenyekana muri komine Rugombo bava ku mitumba 17 igize iyo komine. Igice c'abo bagwayi baturuka ku gacimbiri Kambaza Miduha. Ico gice nta mabombo rusange gifise, imiryango myinshi nayo nta buzu bwasurwumwe ifise. Ivyo vyatumye buramatari w'intara ya Cibitoke Clement Buzoza ategeka ko imiryango irenga 450 yimurwa vyihuta kuva ku 17 Gitugutu gushika ku wa mbere Munyonyo. Yatangaje iyo ngingo kuri uyu wa kabiri mu nama yagiranye n'abanyagihugu baho, abaserukira intwaro n'abaserukira igisata c'umutekano. Clement Buzoza tomora ko mbere abanyagihugu bose bo muri iyo zone bubatse amazu mu matongo ya leta badahawe uruhusha n'abajejwe intwaro. Nubwo biruko kandi iyo ngingo ntiyaguye neza, abanyagihugu berekana amakenga ku kuntu babayeho nabi. Nubwo intwaro ivuga ko hafashwe ingingo zo gukingira ubuzima bw'amagara y'abantu, abanyagihugu baho muri ako gace bikora ku mazi mabi cane y'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ico gice kirimwo abantu benshi, kizwi nk'inzira icishwamwo ibidandazwa vya magendu ku mpande zose za Rusizi rugize urubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubuheruka umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amagara y'abantu yatangaje ikiza ca korera mu ntara z'uburaruko bushira uburengero, mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi hamwe no mu gisagara ca Bujumbura. Ikiyaya Cibo cose gifatwa nk'akarere kabangamiwe. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cane adushikira ajanye n'umugambi wo guteza imbere igihugu c'u Burundi. Leta ya Gitega yafashe ihangiro ryo gusubira kugira intara ya Kirundo ikigega c'igihugu nk'uko yari kera, mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko bibagora kuronka ivyo bafungura. Ivyo birori vyabereye ku mutumba wa Kiyonza muri komine n'intara ya Kirundo. Abitavye ivyo birori bavuze ko bababajwe n'ubukene bw'amazi meza cane cane muri ayo makomine ya Bugabira na Kirundo. Buramatari mushasha w'intara ya Kirundo Victor Segasago yinjiye mu mabanga ku munsi w'Imana uheze, yemeza ko iyo ntara ifise ikibazo gikomeye c'amazi meza. Umugambi wo gutanga amazi meza mu makomine ya Bugabira na Kirundo kuva utangujwe yaraheze imyaka irenga 4 nturaherahezwa. Kubw'amasoko amwe amwe, buramatari yahora Ruberi Hatungimana yoba yaragize uruhara mu inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe uwo mugambi. Mu rugendo aherukamwo muri iyo ntara mu ntango z'umwaka, umukuru w'igihugu yari yategetse indongozi muri iyo ntara kwico gikorwa coherahezwa, ariko nta cakozwe. Nubwo biruko kandi leta ya Gitega yo ngo yihaye ihangiro ryo gusubira kugira Kirundo ikigega c'igihugu. Umushikiranganje Dodiko yagarutse ku kubungabunga ibidukikije cane cane amazi n'amasoko y'amazi. Nayo mu gisata c'indimo, amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi ni mu bumanuko bw'u Burundi bariko bidoga ko batariko bararonka imbuto z'ibiraya ku gatasi. Umushikiranganje ajejwe uburimyi aheruka gutangaza ko zizoboneka kuri kino gice cirima. Amakuru akomeye cane dukura mu barimyi nuko batakaje icizere mu bubiko bwose bw'imbuto ku migwa mikuru y'amakomine y'intara ya Bururi. Abagwiza mbuto bemeza ko atambuto zigihari. Igice
igice cya mbere kirima kikaba kizocererwa ku biraya. Niko abanyagihugu bidoga bo muri Kijondi bobo bamenyesha ko imbuto z'ibiraya zaheze imbere y'uko igice kirima gitangura mu makomine ya Mugamba, Mutana, Songa, Rutovu na Bururi, aho ibiraya ari imfungurwa ya mbere n'umwiheburo. Haraheze iminsi umushikiranganje mushasha w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko uruzuba rwononye imirima myinshi yiterwa c'ibiraya mu bice bitandukanye vy'igihugu. Imbuto z'ibiraya umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi bwari bufise imbuto z'ibiraya ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwari bufise mu bubiko zakoreshejwe mu myonga kugira ngo umwimbu uzofungurwe. Niko Prosper Dodiko yasiguye ubuheruka abanyagihugu bari biyamirije ubukene bw'imbuto zirobanuye z'ibigori mu ntara zitandukanye. Ni amakuru akomeye cyane adushikirana yo kuyo twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko mu ntara ya Bubanza hari amakuru akomeye cyane avuga ku mwigeme akiri muto yapfuye inyuma yo gufatwa ku nguvu. Emerine Nihimbazwe yatowe yapfuye kuri uyu wa gatanu mu gice ca Ndubura muri komine n'intara ya Bubanza ni uburengero bw'u Burundi. Uwafise imyaka 19 yoba yarasambanijwe ku nguvu imbere yo kwicwa ko bwabo mu muryango wiwe basaba ko abakoze iryo bara bahanwa. Amakuru akomeye cyane adushikira ava mu gipolisi gitangaza ko cahagaritse umugenzi w'uwo yishwe azwi ku izina rya Jean Claude Nshimirimana kuri uyu wa gatanu nyene. Emerine yategerezwa kurariwe, vyari bizwi ko yagiye kuri uwo muhungu kugira babane. Ikiziga ciwe catowe bukeye bwaho mu gitondo yarasambanyijwe imbere yo kwicwa. Niko se wabo wishwa agaragaza umubabaro. Uwo yishwe yari afise imyaka 19, yaraheruka guheba ishure. Ubwa nyuma yabonye wari muzima yari hafi y'ishure shingiro rya Mugongo umutumba wa Buhororo ya mbere. Hari buca atorwa ikiziga. Umuryango wo wishwe usaba amatohoza yigenga kugira bashengezwe imbere y'ubutungane babazwa ivyo bakoze. Biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ava mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura mu gisata ca politiki. Biruko mu nyuma zuko mu bijanye na politiki mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura hariko haravugwa amakuru akomeye cyane ku wundi mugambwe wejeje gucibwa umutwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru akomeye cyane ajanye nuko aka kanya umukuru w'umugambwe Codeba ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa kabiri. Yarungitswe ku ngingo y'umushikiriza amanza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza yaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Yaheruka kunegura uburongozi bw'igihugu avuga ko bwananiwe, agasaba abanyagihugu kutajaniranwa bisungira ry'incungu y'ukwikukira ku Burundi. Rudoviko Rwagasore hari ku munsi wa gatanu heze hibuka imyaka 62 heze iyo ncungu igandaguwe. Mu nyuma zuko hari umugambi wa CNDD-FDD wo gusambura imigambwe yose biboneka ko itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibintu vyakomeye cane irya nino mu banyagihugu. Biraboneka ko hashobora kwaduka imigumu ku mwanya, ivyo bigafatira no ku njyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Abagumya banga ntibahuriza ku ngingo zimwe ziriko zirafatwa n'abategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka na bamwe mu burongozi bw'uwo mugambwe ntibahuza n'ingingo ziva mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biruko kandi mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira adahumuriza ku butegetsi bwa Gitega ku njyane zikomeye cane zavyutse hagati y'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca n'uwumurongoye mu mugambwe uri ku butegetsi Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo. Ivyo birashobora gukwegera igihugu cose. Imvo y'izo njyane irafatira ko kunge n'uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Igihanganye gikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi aboneka katari gakeyi mu migambi yo kumaramaza umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cane ku bikorwa yagaragayemo vyo gutunganya ubutembagaza ubutegetsi. Kuri ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abihweza vya politiki y'iki gihugu bakavuga ko inzira ikwirasha. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarananiwe gukura no gupfunga Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umurongoye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuko vyibonekeza ko afise abamushigikiye mw'iyi minsi.
ni nawe ariko atanga amategeko irya nino mu bice bitandukanye vy'ubutegetsi bw'igihugu, arakura uwashatse, akabogoza uwashatse, agapfunga uwashatse. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiwe barabuza ayo bacira nayo bamira. Eka nubwo biboneka ko mugumyabanga mukuru Colonel Senateri Reverien Ndikuri ari wafise ijunja kurusha umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo ntivyakoroha gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akunzwe n'abanyagihugu. Kuri ubu bikiboneka nuko akarwi ka Colonel Senateri Reverien Ndikuri wagashigikiwe n'abategetsi, nayo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashigikiwe na bamwe mu gisodeka n'abanyagihugu. Amakuru afatira ku izo njyane ziri mu bategetsi ntahumuriza ku butegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biraboneka ko ashobora gutembagazwa umwanya ku mwanya ikiringo ciwe kidaheze. Biruko mu nyuma zuko twababwiye kandi mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa ku gihangange General de Police Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Urubanza rwe rwongerejwe inguvu n'icaha gishasha yagirizwa co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Uwo wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yarengutse imbere ya sentare ntahinyuzwa mu gisata c'iyungururizo kugira hafatwe ingingo yo kumugumiza mu munyororo vy'agateganyo. Muri urwo rubanza icariho c'umushikiriza amanza yanse ibisabo vyose vy'ababuranyi vyo kurekurwa vy'agateganyo. Mu gupfungwa vy'agateganyo vyasabwe kuko yahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu vyo yagirijwe harimwo nko kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Ico caha cavuzwe ku nshuro ya mbere n'icariho c'umushikiriza amanza asigura imvo co kugumiza mu gasho General de Police Guillaume Bunyoni. Ico wokwibuka nuko igihe havugwa amakuru akomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi mu gihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu gihugu c'Afrika y'Epfo. General Guillaume Bunyoni yatorokeshwe ibohero mu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu akaza gusubira gufatwa. Biraboneka ko ari izo mvo zatuma mu vyaha yagirizwa hongerwa ko icaha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Muri aka kanya amakuru akomeye cyane adushikira ava mu ibohero rya Gitega ko yahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uburongozi bw'ibohero rya Gitega burahejeje gutangaza ko mu ijoro ryaheze hagabwa igitero n'akarwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bafise inkoho zitavuga, ngo habayeho gutana mu mitwe n'abacungerera iryo bohero vy'akanya gato. Ibohero rica risaba umusada muri eta majoro. Gushika ubu atacu ubutegetsi bwa Gitega buriko buratangaza ko ico gitero hari bamwe bariko bavuga ko General de Police Guillaume Bunyoni yoba yatorokeshejwe. Gushika ubu atawuzi niba General Guillaume Bunyoni yoba kiri mu iryo bohero. Amakuru akomeye cyane dukura mu bahafi ku iryo bohero akatubwira ko ngo biboneka ko ico gitero catunganywa neza n'abahinga mu vy'urugamba, ngo bikibonekeza ko intumbero y'ico gitero yari ugutorokesha General Guillaume Bunyoni, na cane ko ngo vyibonekeza ko nta karyo yaronka mu butungane ko gusohoka ibohero. Ibintu birakomeye cyane. Abegereye iryo bohero bahaye amakuru umumenyesha amakuru wacu bakavuga ko habaye kumvikana ko inkoho vy'akanya gato. Ubutegetsi bwa Gitega ntaco butangaza ko ico gitero. Gushika ubu amasoko yacu mu banyororo bapfungiwe muri iryo bohero aremeza ivyayo makuru, akatubwira ko mu masaha y'ijoro ngo haciye humvikana urwamo rw'inkoho vy'akanya gato mu gice General Guillaume Bunyoni apfungiwemwo. Nk'ibisanzwe ngo atawurekuriwe kuhashika. Amasoko yacu kandi akabandanya avuga ko inyuma gato yuko humvikana izo nkoho, ibohero ryaciye ryinjirwa n'abasoda batari bakeyi bambaye impuzu z'igisoda c'u Burundi. Gushika ubu atawuzi yo General Guillaume Bunyoni yoba aherereye. Ubutegetsi bwa Gitega ntaco butangaza kuri ico gitero. Tugeza kumva ivyayo makuru twarungitse abamenyesha amakuru bacu mu micungararo y'iryo bohero. Ibizagenda bidushikira bizabashita ko vyose ido nido. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane adushikira ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari uko intambara ibandanya hagati y'umurwi wa Zarendo n'abarwanyi baye mu 23, ngo guhushura mu 23 kurabandanya. Abarwanyi ho ba ku ruhande rwayo mu 23 eka no ku ruhande rwa Zarendo
barabandanya gupfa ku bwinshi. Abamenyesha amakuru bacu bari irya nino mw'ivyo bice barabandanya kudutohoreza amakuru, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mw'ibiganiro, bakengurukire cyane mwe mwese mwajije gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'iyi video, muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyonde. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV. Irani kurementaniriza abandi no gukorera abandi ntebishushe. Mbega intebishushe abarutse ubumurumva icari cyo. Inteba kara gakono gatoyi bakunda kugatekamwe imiti y'ikirundi. Agakono gatoyi katari umubehe koko kaba kameze nk'agafunganye bukebuke gatoyi mugabo kuba kangana ni sorori y'amacupa 5 cyangwa amacupa 7. Iyo rero iyo yako gakono curaba bagatetsemo uwo muti haje uri kurabira bagaca bakakuremeka ku mutwe ugaca ugenda mu isoko ukikoreye. Nta muntu numwe kuva Burundi bwabaho yari bwabikore. Nukuvuga kubeshera umuntu gushika naho wemeza yuko yikoreye ako gakono agaca mu bantu, kuko iyo miti bavuga ntiyigera n'amashiga bayitega ko sajya bateka ku inkono yindi. Wasanga hari utundi dushiga hariya batekera kutwo tuntu canke yindi ndara kandi gakoni quelque pare. Nukuvuga karaka ivyari ibintu bakora bitaboneka, ntibashobora kuvyerekana. Hari abandi rero bakorera inteba zishushe bagenzi babo, bakababeshera, bakabasakuza, bakabarementaniriza. Mumenye ko icari icyaha muzikorera ku munsi w'amateka. Mugende mumenyere kuvuga ukuri mu kugororoka, muhagararire ukuri. Mureke kuvugana inzigo ari batuma mubesha, mureke kuvugana ishari ariyo batuma murementaniriza abandi. Aha ndiko mbwira abanyakanyosha kuko ndabazi ndabavukamo. Muhindura ingeso, erega ni icyaha. Hari uwibaza ngo agiye ahantu akabeshera mugenzi we cyangwa akamuvuga nabi ngo ntibisanzwe na gatoyi. Ubukozi icyaha cyo kubesha, ukaza kumusakuriza, ukaza kumuvugira ibitari byo, ukaza kumurwanya umuhoro ubusa, ukamurwanisha amajambo n'ibikorwa. Hari abamenyereye kurwanya nabacishije mu audio, bagacisha ku marezo sosio, bagasibanganya bagenzi babo. Ivyo mubihagarike, kandi uzobibandanya azobona ibara, kuko Imana iravyanka. Imana nayo nizovyemera. Uzorementaniriza inyenyeri y'Imana yoyo azobago, kuko umwana w'Imana ntahangarwa. Uhangaye umwana w'Imana akoroka nabi, bazokoroka nk'iragarira. Bagende bamenye kuvuga ukuri, bamenye kuguhagararira, bamenye kuvuga ibitumbereye, babimenyere, bahindure.